Yo, let's go. Mbeko mutubonera, mbeko mutisonera. Uwabantumye mubwire wabuza uhohera. Mwazanye ya mbere ni ya kabiri ndihorera muri inka ku mahonera. Ngiye kubashorera. Mwibaza ko ku mahera ariho mudutegera n'imiduga mutira yaya. Bakunzi ba JTV online nizere yuko mumerewe neza kuri Mike ni très trésor nkuko musanzwe mubizi kandi nkuko mubizi misi yose sinama DJ nyene bandi kumwe n'umuntu mushasha. Uno musi turi kumwe na Miss Kyo Davis. Yeah. Biregutse. Ni fresh. Neza. Mundero. Muki? Mundero. Bona nagatemwe ko mwisi ko kuramukanya tu. Mundero sino bimenya neza. Mugande ni sawa bro. Yari sawa yuje bwati ibintu byose ni mundero. Oh ni good. Okay. Yeah. Uno musi muri no joro. Iba yesho akangahe ba utumiwemwo? Sha. Numviga ni ibintu yenda kuyumvira ko ubukwezi antuka bari banyitayo sana. Iyo wigize nk'iya kane. Ya umuri uku kwezi. Yego. Uku kwezi. Yeah. Urashushe. Oya. Sawa. Nukuvuga amasho ugere warumaze iminsi ujamwo yose iri joro tukwitege ko igiki gishasha. Nuko antuka abantu bafise rap cyangwa bakora rap si vya bindi baguma bayiteka ko bishasha kubera ko ni impinduka kuko n'amajambo menshi ni ibikorwa vyinshi ni morale nyinshi nico kintu bazi ku baraperi. Antuka rero sinza kuyekana ivyo antuka n'umuntu yoba yambonye mu indisho imaze imisi yaraheze sivyo aza kubona no munsi hariho changement iza kubihari. Nukuvuga twitega ibintu bitesa sana. Bikaze. Jama after. Yeah, no masana. Abana bisanzwe. Kuri wewe. Yeah. Umuraperikazi. Umudada akora rap. Yeah. Ubona gute iyo bariko barajudginga abantu wewe uvyakira gute? Je ndavyakira neza kuko ikintu cyose kije ari kibi cyangwa ari cizo vyakira neza vyose kuko nana kimwe ufise uhindura. Nta feedback zibizi wigera uronka. Ndazironka ni na nyinshi cyane. Ama cyuvyitwaramo gute? Agorizo mageneye. Izukeneye. Wewe birakwankuhaje? Biratuma ncamvuga ni ikibura ni gicahe. Ikabasi ngirageze nduge nkore ku bindi bintu antwa bazemera kuko umuntu pore birateba kemera ya. Kandi uri umwe mu bakobwa bake ya mu Burundi. Ya, niyo wahisemo gusa. Ntarani bigeruko. Oya, ntarani binkora ni general. Yonyene. Ego. Numva badatanzi nga mu Burundi bakora amahab. Bicobra peut-être. Ego yarayikora. Sinzi abandi ntibariko baraza fresh ariko uri muri bakenya. Ya. Aha, musi umwe turiko turaganira na Bicobra nyene. Naramubajije kubera iki rap yo mu Burundi datembere par rapport n'ibindi bihugu. Yeah. Avuga yuko mu Burundi dufite population nyinshi y'abakobwa kuri wewe ubivuga kwiki? Igituma rap datera imbere d'abord na gaciro bayiha. Si twebwe kuko twebwe igituma tuyikora ko tuyiha agaciro. Nta muntu yoza gukurikirana atagaciro abiha. Rero twe turayiha agaciro ariko abandi bayibona gutandukanye ko benshi bazi ko rap ari abatandero ari abanywarumogi ari abantu batisoneye donc ibintu bibi vyose baravyegeranije bacabishira muri rap bakibagira ko umuntu wese akora ivyo bintu n'abatabura umuraperi afise ukundi kurabikora ari hariya rero gukora ikintu kibi ni shwa y'umuntu sinibica yuja mu gisata ca rap rero gituma rap idatera imbere nuko barayiyumviriye nabi benshi ubu bariko baragerageza kuyitabura mu Burundi kubera ko hasigaye hari rap gospel Ingarapi y'abantu barimba muri gospel ubu riko biraza mugabo ntawemera vyose urabizi. Ni bukebuke. Twizere ko bizotsinda biraza hanyuma ko umva yuko ibintu bibi byose babitaye muri rap imenduka nka mwebwe muri ko muragira kugira ngo abantu baje bakiyumvira fo za mind zabo bagire bihinduke. Maybe bon ico cyatse kuvuga hari usanga hariho part ya mwebwe mu ikora. Ugasanga ni mwebwe bituma mwitukisha tuzi ko abaraperi ku kantu k'umwotsi na kantu kanyu bon antuka swati kuri wewe nyene tukiri kuri wewe oya ico kintu nico rero abantu bakwiye gukura mu mutwe ivyo bintu vyo kuvuga ngo aka kantu ngo na kacu nta kacu gahari ni nkuko nawo uri umujournaliste ubikora ni nkuko hari umu R&B abikora kandi barahari banavyiyemerera urumva ni nkuko hari umuntu asenga abikora hari ni nkuko umuntu asanzwe atana kimwe arimwo
wa muntu no stress wa atana kimwe yojamwo abikora kandi abafata be n'ivyo buri na benshi kandi atana hiti bafise atana kimwe bari muri na kimwe barimwo muri game yani bisigura ngo abaraperi nishwa y'umuntu iyo nayivuze kandi ku bwanje ivyo binaje navyo fata ya kandi wishuye neza. Ikibazo kindi nashaka kubaza ni wewe inspiration uyikura hehe iyo uba wumva nyene na full energy muri wewe nyinshi yo kwandika igihe wanyoye n'igihe utanyoye bon sinzi igihe nyene wasomya akantu uba wumva ntehe biza vyihuta? Donc jewe nanyoye nta kintu kimwe mbashaka kwiteza umugani wara sinara kimwe mbashaka kwiteza mbashaka kuba ndi free ndi occupé nizo nyene ndimo mugabo mudu je yanje kwandika ndakunda kwandika mbabaye kuko mbabaye umengo niho mbafise amajambo menshi ndashaka kwandi nta muntu abanezero misi yose ndashaka kwandi muri mudu vraiment kumva ko ndababaye mugabo kandi ntashavujwe n'umuntu n'umwe nkumva gusa niko nzindutse mvuga nikanandike kandi niyo memeze neza ndashaka no kwandika ya ninda kwandikira antuka kwera nta ndirimbo nyinshi fise novuga ngo nje guherekera abantu ngo nakaranyandikira cyangwa ndamasku yandikira ariko benshi barazi ko indirimbo ya mbere mfise nyene kyo atajire nayanditse aho gari ya Barsi inde ni ya Barsi ya no Barsi amahunja ari munze muri Koreta. Okay. Niwe yanditse. Ni gwiwe ahubwo seriously. Ni gwiwe. Yeah. Okay, kugeza ku isaha ugeze ku ndirimbo zingahe? Kugeza kuri umwe indirimbo zibiri zimaze kuja hanze. Zibiri nzo zimaze kuja hanze. Uyu mwaka wa 2023 ugira utangure. Ari tukwitegeka iki gishasha. Umwaka novuga ati ndiko ndawiteguramwe neza ko ndiko ndagerageza kurondera ama connection menshi kugira ngo shobore gusohora ama collab menyane n'abasani bamwe dushobore gukorana na zimwe ziwanje amapart ko benshi biyumvire ko iyo ndirimbo nayisohoye ncanduzwa nabajya ariko ndashobora kuvuga ati karanje nkuri igikwa ciwanje baboneka atari bajya gusa ari nguvu ziwaje zigiyemo rero iki gikogwa ngiye gusohora navuba nashima muri ku kwa mbere none ngiye ntangore gusohora gushika akantu gatonya kwico gikorwa gishasha gatonya cyane no ndabesha umuntu ariko aranjaniranya oya si kukujaniranya ni juste abafani bawe bariko barakubona antuka bazobibona ni bizosohokera mu nzu yiwacu gusa nzobitangaza namwe muzoyumva atwo muzorantumira muvuga ati cyangwa ko twaracumvise ya mugani vuba twimye kwera kakapela gatonya gato vraiment oya rufuma ndagapela ku ndirimbo yasohotse ego bas umusirikare tu muga pana itarasohoka gani itarasohoka naco bitwaye let's go yasohotse twageze mu kinjana cyo kubanguka kigingi niwe yatubwire bane zinduka please kanguka tudandaze twunguka ntangazwa nabo nkerebutse baca abantuka ndivyema nk'inkoma bicumitana nk'inkota nimugumane nanje sezerane n'inyota indoto yanje burya no kubaho nk'umuzungu nico gituma nkora keri nabibagiza yuko rap irimwo amajambo y'ubwenge kandi yigisha baravyibagira ko irimwo amajambo aguri ni nayo irimwo amajambo menshi yigisha kugiye kurana muri R&B kenshi ni amajambo make paraporo ya nurukundo kandi R&B nyinshi genda yibona mu rukundo ni bake vroma muri industry ya y'Urundi batagira urukundo usanga ni bitaho sana urukundo ariko umuntu w'umuraperi usanga kenshi akavuga ubuzima tubayemwo ibintu turimo muri societe uko abayeho canke ibintu vyamubaye ko akabishira muri rap okay reka rero tumere nk'abaheza kandi urakoze cyane kuba waduhaye umwanya twitegeye ko tuhava tukubona inyuma ya performance yiwawe uraza kuturonkera akanya gatonya sure tuvugana ntari bije na tukarekana akandi kabazo kamwe kugeza isaha umuziki kuri wewe ubona hari akantu imone mitubwira akamaro maze kukugirira mu buzima akamaro nuko tukafise indirimbo zike nabivuze kandi benshi barabizi ariko sinovuga ngo antuka ibintu maze gushira mu muziki muri muziki nyene muke ndamaze kubironka ako niko kamaro nako bikenya muri izi ndirimbo zike mfise ibintu maze gushiramo ndamaze kubironka kandi uri kuranagira mwino mesi kuratumigwa buryo mu mufuko ubona isawa ndibatse numeshe none uri kurana umufuko ni wuzura je sinzi abawukora sinzi ko bashiramo n'igitoro tutazi uko nufa wuzuye antuka mugabo urumva watubwiye ko amasho mwino miseri menshi mazumisi tumigwa urumva ni bon bihagaze neza ntacu uko ariko kose basarashimye sinidoga okay ala
nako nashaka n'ayandi Yeah, silly dog. maconnection go muronka ku ruhande. Bagume bagwira bagwira. Yeah. Yeah. Okay, bwira abakunzi ba JTV online bagire subscribe kuri channel yiwawe no kuri JTV online. Mugire subscribe kuri JTV online na jewe ni Davis Morles mumfollowinge ku mapage yose Instagram, YouTube, Twitter, Facebook page hose ni Davis Morles. Yeah. Okay, thanks kandi In our peace. place.